Amazina yanje nitwa Bayisabe Judith, nkaba nganye ni mu Buterere, abasanzwe bafise abana babiri bafise ibimenyetso vy'iyo ngwara. Mbega mwabimenye gute ko boba bafise ibimenyetso vy'iyo ngwara? Mwari mumaze kubapimisha imbere yo kumva akakamo canke mwumvise akamo mucamvuga mutereka mushikeho murabe yuko iyo bari iyo ndwara bafise? Jewe navyaye umwana muri 2019, hama uwo mwana avuka aguma agwaragurika cane, akagira ibimenyetso vyo guhema nabi, nkamutwara kwa muganga bakamwongerereza impwemu, nkasubira nkamutahana mugabo akaguma bavuga yuko afise amaraso make. Hama mu nyuma haheze umwaka n'amezi 6, umwana yararemvye cane, mbona batanguye kumutera amaraso. Batanguye kumutera amaraso rero hari igipimo bantumye ndagikoresha, ico gipimo ndagikoresheje baca bambwira yuko umwana afise ikibazo c'amaraso nyene biciriye hagufi, banambwira yuko ni n'abo bana bataramba iyo amaze imyaka myinshi batarenza 18. Ivyo ndabigumana uko. Mu nyuma hari umuganga yaje avuye hanze, naho nyene baragira publicité nkuko nyene ngaha bagize iyo kampanye, batubwira ati abantu bafise abana bakunda gukama amaraso bazoze, hariho umuganga azoza kubavura. Hama jewe umwana ndamutwaye nsanga afise inimero y'182. Kumbe je nari nzi yuko ndi jenyene. Je ninjiye ca ndamubaza umuganga w'umurundi yariko arakorana n'uwo muganga yavuye hanze, ndamubwira ati muganga ko muriko mutwandikira umuti umwe, ku vy'ukuri ivy'ingwara bimeze gute? Hama ca arambwira ati mu mwanya mfise umwanya muto, ati ariko uze ugaruke ndagusigurira ivy'ingwara, ati ku vy'ukuri iyi ngwara ni ingwara idakira. Rero nafashe umwanya ndasubirayo, subiyeyo rero uwo muganga ca arambwira yuko iyo ngwara yagiye kuyiga hanze, aca arayisigurira yuko ingwara iva mu mbuto z'abavyeyi, umuvyeyi aba asanzwe agendana umugera w'iyo ngwara atawuzi, bivanye nuko iyo ngwara aba yigendana iri ku rugero rutoya, hama akayikurana. Iyo rero bishitse agahura n'undi bubakana afise urwo rugero rutoya, nawe nyene yakuranye uwo mugera w'iyo ngwara atayizi, yuko baca bavyara abana rero bafise iyo ngwara ku rugero runini. Jewe rero iyo ngwara nuko nyene nayimenye. Yavuye abikubwira n'izina ryawe agutomora ati iyo ndwara ni cyane n'undi yagumye akikiriza? Uwo muganga nyene yarambwiye nyene iyo ngwara yuko bayita drepanocytose. Iyo miti ku vy'ukuri irazimvye, hari igihe tuyibaha ugasanga irahezewe nawe uburyo, kubera n'ukuntu baguma banagwaragurika, wamira kwa muganga buri mwanya, ugasanga uracishijemo urahagaritse. Umva ivyo kuronka imiti vyovyo biragorana cane. Muvuze ko mufise abana babiri bafise iyo ndwara bose canke n'umwe muri bo? Aba bana babiri kunyene nabazanye barafise ibimenyetso vy'iyo ngwara, kubera uwo wundi nari mfise ico gihe maze kumuvyara, nawe nyene kubera muganga yari yarambwiye intuze ibimenyetso bishobora kwerekana yuko umwana afise iyo ngwara. Uwo mwana yaravyerekanye ku mezi 6, ndagenda ndakoresha igipimo, mugabo ico gipimo nabapimishije cerekana ko umwana bifise ibimenyetso, mugabo ikindi gipimo cerekana urugezo umwana agwayeko, nukuri ku vy'ukuri kirazimvye. Urumva turakoresheje nyene ico cerekana yuko umwana afise ibimenyetso, mugabo kugira umenye ati umwana aragwaye 100% canke agwaye ibice 50%, nukuri birazimvye. Nk'iduda turabikoresha.
Mbega muri ko muraraba mu kibano hari intambamyi muhura nazo hambavu yuko imiti zimvye n'izihe zindi ntambamyi mubona nk'ufise abana bafise iyo ndwara canke uko mwe mubibona? hambavu yuko imiti izimvye tuyironka bigoranye, n'izindi ntambamyi duhura nuko umwanya muremure uwumara uri kwa muganga. Ni ukuvuga yuko n'iterambere naryo nyene ry'umuryango ritaba rigishoboka mu gihe umwanya muremure uwumara uri kwa muganga kuri abo bana. Kuko gukora ibikorwa biteza imbere umuryango ntibikunda, kandi nawe udakoze ibikorwa biteza imbere umuryango urumva no kubafungurira bica bigorana, kandi n'abana basaba kwitabwaho, gufungurirwa ivyo novuga mu gifaransa nka regime. Hari igihe usanga bisaba yuko umushyira kuri regime, mu gihe rero wowe utaba ufise n'uwo mwanya wo gukora ngo uronke ubwo buryo bwo kuza uramuronderera utwo tuntu twotuma umubiri wiwe utaja muri krize cyane, urumva yuko ubuzima bugenda nabi mu miryango yose ifise bene abo bana, usanga iterambere bidakunda. Banyita Bigenda Juvenansia, nkaba ba Igihanga, nkaba mfise abana babiri bagendana iyo ndwara yo gukama amaraso ariyo drepanocytose. Umwana wa mbere namubyaye muri 2014. Ico gihe akwije amezi 7 yaciye atangura gutegwa amaraso. Nta kwezi kwahera nagiye mu bitaro, nta kwezi kwahera batamuteye amaraso. Ni ukuvuga ko mbonye maze ukwezi kumwe nararyoherwa, navuga nti ndaruhutse. Hama mu mwana ndamutunga, nama kwa muganga, nari ntaho nikora kuko ntacyo nakora mu rugo, nta kintu na kimwe novuga nti naritezamwo imbere kuko kubw'iyo ndwara. Uwo mwana wa mbere arayigera haruguru gatonyi, mu nyuma ntangira byara uwundi nawe nyene aza ari umudrepanocytaire. Ico gihe nta naho bagira ibipimo hari hahari kuko naratembereye ahatandukanye, baranyandikira test de mere ndayigirisha kuri NSP, ndage baranda baca muganga acanyandikira ngo ningirishe electrophorese de hemoglobine. Ico gihe ndatembera hose, narashitse no kurikira ngenda ndabaza kurikira, bambwiye ngo bo preleva amaraso hama bakayarungika hanze muri Kenya kugira ngo bashobore kugira gufata kunyereka ko iyo drepanocytose ko ari kaze canke idakaze. Ndabaza nti none vyogenda gute kuko nari naraseserewe, nari nararushe, na mutima wanje wari wararushe, umubiri wanje nawe nyene wari wararushe kuko simyicara hamwe, nta mwanya wo gutuza naronka. Ndavuga nti Mana, nkeneye ikintu cyo nkiriza umwana. Baca bambwira ngo ndoriha mu madolari amahera, ni ukuvuga ico gihe bambwira ko vyo kwa baba umuriyoni. Ndavuga nti jewe n'ukuri yamumpaye iramubona, nizo murinda kandi nizo munkiriza. Ndajaho ndabatunga ari babiri, nama kwa muganga. No musi ngwajuye, ejo nagwaje uwundi, bakanyandikira imiti. Hariho ntaronka amahera, haraho naronka, haraho bangurana, ndabibamwo uko. Ni ukuvuga rero umuntu kugwaza iyi ndwara ya drepanocytose, Imana itagwaye umutima ugumye ngo wiyakire, biragoye kwakira. Hama ndabibamwo gushika uno munsi. Urenda bafise ari babiri, umwe akwije imyaka 11, undi akwije imyaka 7. Aho rero naciye muri make kuko baratubwira yuko aba bana bacu ngo ntibaramba,
kubera uko kuntu baguma bagwara bategwa amaraso. Nk'ubumwe uwo mukuru amaze gutegwa amaraso inshuro 13, undi nawe amaze gutegwa amaraso inshuro 7. Nkumva ko ari ikintu gitoroshe. Rero uko abaganga twagenda tubiyaga tubabaza ibintu bijanye n'iyo ngwara, kuko jewe ntaraza hamwe n'abandi muri groupe nzi ngo ni jewe jenyene, mugabo maze kuza muri groupe cyasanga hari amarira adasanzwe, cyasanga hari umubabaro udasanzwe. Umunsi wa mbere banshira mu mugwi w'abayigendana w'abana bagendana iyo ngwara, narumvise menga no turikisha nkarira bivanye n'agahinda k'abavyeyi numva barushe nka jewe, bananiwe, twabuze ahantu hera twotura ibibazo byacu, ngiriye Imana yo mwijuru yonyene. Hama rero nca numva ndaremye hajya kuba hamwe n'abandi naho nyene ni vyiza, birubaka umutima w'umwe n'uwundi. Numva ndaremye turahana ivyiyumviro. Rero ubu novuga nti ku buryo tuza turahana ivyiyumviro y'imiti dushobora kubaronderera, novuga nti hari agahengwe gatonye mbwa tari cyane, mbwa urumva ko umutwe w'umwe n'uwumwe nyene ntiwigira inama. Ntitwamenya ngo reka tubagaburira uku, ntitwamenya reka tubafata uku, ntitwamenya reka tubarinde ibi na biriya, kuko imibiri yabo irakarirwa cyane. Naho agira ikibazo ku kantu gatonye, urumva ingingo zose ziba zafatanye zirakomandana. Rero muri uwo mwanya nyene udaciye wihuta ngo uje kwa muganga, ugaca usanga umwana arakurembanye mu bintu taziga. Iyo tubibayemwo uko twumvise rero kano kamo, turavuga ati reka tukitabe kugira ngo aba bana bacu turabe ukuntu twoshobora ukuntu boshobora kuvurwa babe baramaze kabiri. Bya bindi byo kuvuga ngo ntibarenga ngo imyaka iniri, turabe ko birengana bakure baze bisazire, Imana natwe dutereke kugira ngo tuzogerene tubakurikirane muri kazoza nabo bazoshike mu bigero. Nuko murakoze. Ego mwavuze yuko mumaze kubona abana ko bagwaye baza barakama amaraso, mwazungurutse mu bitaro bitandukanye hano mu Burundi kugeza aho barungika muri Kenya. Mbega kuva ico gihe hari imiti kwa muganga barabandikiye muza murahabo bana canke mwagiye muraza murabateza amaraso gusa iyo bagwaye iyo bikenewe? Ni ukuvuga umwana iyo agiye muri krize, iyo ngwara yaduze, mvuge nti kuko bagumana infection kandi bakagumana na anemia. Ni ukuvuga infection iduze amaraso nayo acamanuka. Ni ukuvuga rero ico gihe babateye amaraso bica bisaba ko babavura na ya infection, bisa urumva ko babandikira imiti. Iyo miti rero natwe no munsi kubera uko kuntu ataca twimarira mu buzima, tugaca duhebura amahera yo kugura iyo miti. Hari igihe ushobozwa ukayaronka uwo muti ukawugura, hari n'igihe ayo mahera abura, umwana ni hahandi nyene acaguma afise bwa buzima bubi, ahubwo gaca usanga n'ugupfa imburagihe barapfuye kumva z'ukubura uburyo. Niyo ngorane dufise, umwana arashobora gupfa kandi atari gupfa bivanye nuko umuntu abura uburyo bwo kumukurikirana kugira ngo amuvuze. Ego mbega niki mwosaba leta canke uwundi wese yumva hari ico yofasha mu kurwanya iyo ndwara canke mu gushigikira abayigendana abayigwaye? Ishambere na mbere je nosaba leta nuko ico gipimo cerekana ko umuntu agwaye iyo ngwara bogishiraho nk'itegeko kubagira bubakane, bogishiraho nk'itegeko nka kurya babigize ku mugera wa sida, abagomba kubakana bakabanza kwerekana ko bipimishije kugira ngo iyo ngwara
bayihagarikira aho igeze, nuko ico gipimo bogishyiraho nk'itegeko, abashaka kubakana bose bagategerezwa kwipimisha kugira ngo uwo aba yigwaye ku bice 50% ntiyubakane n'uwundi ayigwaye ku bice 50% ngo iyo ngwara ikiguma irandagata. Ico ni icambere. Ikigira kabiri nosaba leta, ivy'ukuri abavyeyi bagwaje iyi ngwara womengo ntibamenyekana cyane kandi tuhari turi benshi. Nk'uwo muti ufasha abo bana umva ko bawugumako imyaka yabo yose, nk'uwo muti bishoboka natwe baba bakwiye kuza barawuduha ku buntu. Iyo miti abana bafata tukayironka ku buntu. Ikigira gatatu nuko igipimo cerekana umwana urugero agwayeko, nukuri mu bitaro vya leta ngira aho kiri naho nyene ni hamwe naho nyene bagikora 100%. Nukuri bodufasha bakaza barakidukorera ku buntu. Ego mbe aho mwipimishije hari mu bitaro ibihe muvuze hari aho ico gipimo kiri mu bitaro vya leta? Ico gipimo ahantu kiri numva bavuga ko ari muri Rwakarede ariko kirazimvye cyane. Nico gituma twumvise iyi kampanye yuko ngaha bazokidupima ku buntu, vraiment wamengo ni Imana ahubwo turabonekewe kuko kirazimvye cyane. Ico gihe bari babwiye ko bisaba amafaranga na gute? Muri Rwakarede bagipimira 100. Ushobora nawe bwa buzima tuba tubayemo bwo kwamira mu bitaro, karabo kuntu n'ubuzi nyene utaronka umwanya kuko uwo mwana urumva ugumana stress umwanya wose, usanga n'ukuri bigoye gukoresha ibipimo bizimvye nk'uko. Niki musaba kubijanye n'izo ntambamyi zose mubona zijanye n'iyo ndwara? Icyo twosaba nuko nkuko muriko muragerageza gukurikirana ubu burwayi bw'aba bana bacu, icyo twosaba nuko mwotuvugira imbere aba bana bacu mukaraba ukuntu mwadufasha bakaza baravurwa ku buntu, bakaza bararonka imiti bafata. Aba bana bacu ni imiti izimvye, muzomuvuza umuti wa generique yaramenyereye gufata specialite ngo umuvure, uca usanga rero ukuragurwa amahera natwe tudafise bivanye nuko ataco twirenza mu rugo, twama muri vya bitaro vya buri mwanya kwa gutegwa amaraso tuyagura amahera, ya miti tuyigura amahera, abana rero bagaca batujana turorera. Dusaba rero ko mwotuvugira leta ikadushira natwe mu mashirahamwe y'ukuvuza aba bana bacu kugira ngo ntihagire abana baza barapfa imburagihe, niko no bivuga, kuko hariho abapfa imburagihe bivanye n'ukuntu no kubura uburyo bw'ukuntu bashobora gukurikirana. Si bose bafise uburyo bwo kuronka iyo miti yo kubavura. Nico twosaba. Murakoze. Murakoze turabashimira.